le centre va acheter déjà 10 documents pour que chaque étudiant puisse avoir la possibilité de suivre les cours sans... Campus Monde ni ishyirahamwe rifasha abanyeshuri kuja kwiga mu mahanga bafise za bourse d'études cyane abashoboye kwirira nabo bashobora kugenda tubafasha. Icyo dukora ni kuborohereza kubona ibibanza muri za kaminuza zitandukanye za leta muri Canada no muri Etats-Unis. Uko mubizi amashuri muri Canada na Etats-Unis arazimvye cyane, icyo gituma twihaye kubafasha kubona ibibanza no kubona ivyo bita bourse d'études financement. Abandi dufasha n'abakozi. Bourse d'études ni kuba yuko bafise amashyirahamwe muri Amerika no muri Canada abarihira minervare, akabarihira icyumba babamo, akabaha n'amafaranga buri kwezi yo kwibesha. Intumbero kugira ngo barangize amashuri ashobora gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye, ibyo bita formation carrière, formation professionnelle, kugira ngo bashobore kuba bokora hariya muri Canada cyangwa muri Etats-Unis. Intumbero rero niyo kuko nk'uko mubizi abavyeyi mu Burundi bashoboye kurihira amashuri abana babo muri Canada na Etats-Unis ni bake cyane. Nicyo gituma tubashakira financement. Iyo financement rero ikaba ihabwa abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye kubera kuri diplôme d'état, c'est diplôme d'état, diplôme d'état, licence, master. Programme bita formation carrière. Formation carrière ariko bakwigisha kugira ngo ushobore gukora usanga abanyeshuri barize barujuje imitwe ariko pratiquement concrètement ugasanga ntacyo bazi gukora. Ari nk'uwize mécanique usanga azi théorie ariko atazi pratique, wize informatique nuko. Donc numbero kugira ngo bagende kugira cyane pratique. Iyo babiga umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri mu icyo kiringo bakaba bafise nk'amezi 6 ya théorie n'amezi 6 ya pratique muri entreprise. Hama barangije kwiga iyo formation ko babona formation carrière, urangije bagufasha kubona akazi aho cyatangira gukora. Abandi dufasha bisanzwe ngiye representant wa Sun Life Immigration Canada muri Afrique francophone yose. Donc ni ukuvuga rero ko n'abasirangije amashuri bafise amadiplome bafise experience professionnelle nabo turabafasha. Bifuza kuja muri Canada turabafasha kugenda muri cadre ya immigration des travailleurs qualifiés. Cyane n'izo programme zibiri twakira abantu benshi abifuza kugenda tukabafasha kubona ibyangombwa byose ibyo bita autorisation d'entrée, hanyuma bashyitseyo bakaca babona akazi byoroshye. Hanyuma ikindi nakongera ko nuko hariho programme zitandukanye. Hariho programme d'immigration des travailleurs qualifiés, hakabaho programme des travailleurs ordinaires. Bon, abo bita programme ordinaire ni abakozi batize amashuri menshi cyane ariko bafise nk'umwuga, nk'abagize amashuri technique bafise nka diplôme d'état muri technique, cyangwa bafise niveau A1, niveau A2 cyangwa licence ariko bakaba badakwije imyaka ya experience professionnelle ikwiye. Nk'abo duca tubafasha kubona contrat de travail, bakava ngaho mu Burundi bafise contrat de travail.
aho bica byoroha kugira ngo babone baronke autorisation d'entrée yo bita permis de travail au Canada. Ko bamaze kubona employeur, bamaze kubona entreprise ibaha akazi, bakava ngaha basinye kontra, bashika hariya bashika bakora batingo batumanye, basanga entreprise yabaha akazi ibarindiriye, bagashika babakira babajyana muri entreprise aho bazokora. Akazi kanje ni kwakira amadosiye nkaraba abakwije, akaba ari bo ndondika amadosiye yabo, abadakwije ntibiribwe bata umwanya wabo. Murazi neza yuko muri Canada dufise indimi zibiri officiel, hariho igifaransa hakabaho icyongereza, ariko icyongereza nicyo kidominira cyane kurusha igifaransa. Gutyo biba ngombwa yuko abagenda gukora cyangwa abagenda kwiga babwirizwa kuba bazi neza ururimi rumwe rw'izo zibiri, igifaransa cyangwa icyongereza. Nicyo gituma rero twasanze ari ngombwa kwigisha icyongereza ngaho kuri Centre Campus Monde, tubigisha icyongereza kugira ngo abazogenda bagende bamaze kumetriza icyongereza, cyane cyane ko niyo langue prédominante hari. Donc dufise amasession buri mezi atatu, dufise amasession y'icyongereza, turigisha icyongereza, kandi twarumvikanye twarahanye amasezerano n'amashyirahamwe agenga ibibazo by'icyongereza mu isi yose nka ETS na Cambridge, kugira ngo dushobore gukoresha ibibazo bimwe by'icyongereza ngaha mu Burundi, nka TOEFL, Test of English as Foreign Language, bashobora kuyikorera ngaha, na Cambridge English Certificate bashobora kuyikorera ngaha muri Campus Monde, n'ikindi bita Duolingo bashobora kuyikorera ngaha mu Burundi. Iyo nicyo twasanze ari ngombwa yuko bitegura kugenda baba bafise ayo ma certificate.